Ikibazo ca mbere kijanye nuko kubera iki twashize imbere abigeme mu mugambi. Twe mu bisanzwe mu byo twama dukora ngaha twama tuti byateza imbere igihugu cyose. Mu guteza imbere igihugu naho ni guteza imbere abanyagihugu. Mugabo turazi yuko mu mico yacu abigeme bamye bari inyuma mu ubuhinga bwa none. Rero kubera iki twama duhimiriza abigeme ko turazi yuko duhimije abigeme bakatangwa kwijukira ubuhinga bwa none bizotuma n'abandi n'abagabo bose bavuga ati twasizwe natwe reka twongereze vitesse twongereze umuvuduko. Rero iyo ufise na cyane iyo abigeme batahuye ukanasina nibo protection y'urugo nibo bahagarira urugo. Rero twabonye yuko musanzwe abigeme mu Burundi baciye ubwenge bose tujye kugiranya n'abandi bigeme b'ibihugu. Mugabo hariyo ijya imico yacu twabemeje yuko atabuhinga bashoboye. Rero mu kubahimiriza abigeme twama tubahimiriza mugabo n'abahungu bari kumwe ko ababigeme bigisha n'abahungu barakorana. Rero nituko turegiza imbere abigeme gusa bose tugize imbere n'abahungu. Nuko musanzwe bizi kitabe twatsindiye agashimwe mwisi yose kerekeye guteza imbere abigeme. Rero muri yo objectif nyene tubandanya twati ko twatsindiye agashimwe ikatubandanye twigisha na benshi tuzobandanya dushinja n'ubushimwe bwinshi. Rero nta bahungu twibagira mugabo tubaza ko nkuko igihugu kigizwe mu bwinshi n'abigeme tukwiye guhindura uko dufata abigeme mu gihugu. Nitwabafata neza abigeme tukaba n'ikibanza gikwiye igihugu cyose kugenda imbere tuzotera imbere mu byo byose bikenewe. Cyangwa biracho bavuze byerekeye muri mihingo ya ruguru nk'ubu akarere tuvuye mu Ruyigi tubaciye Gitega nuko tuzi yuko Uburundi ntibugizwe n'igisagara gusa. Uburundi bugizwe n'Ubujumbura na Kayanza na Ruyigi. Rero umugambi wacu nuko tutegeza gushika mu gihugu cyose. Hama rero twege mu buryo bwacu ntitubishoboye twenyene. Ico bituma tuvuga tuti nta terambere hari ushaka gushika ko ukora wenyene. Rero dukora twebwe twavuye kuri Université ya Ruyigi, Université Gitega, two turahimiriza amashuri nkuko tubikora tuti ni muze dukorera hamwe. Ingwana dufise ngaho mu Burundi uko abantu badakorera hamwe. Uburundi turafise uburyo, turafise n'incabwenge, mugabo ntidukorera hamwe. Nidusangira uburyo, nidusangira ibintu ubushobozi buhari mu gihugu. Rero twebwe tubaza yuko nitwako ivyifuzo byacu kandi sobishikako nkuko twaronse abo twaganira no munsi Gitega kuri Université Polytechnique aho twaganira mu Ruyigi bavuze ati ni muze dukorera hamwe. Rero tubaza yuko uyu mugambi wacu uzoshika mu gihugu cyose mugabo si twe gusa mugabo uzoshika hose dufatanye n'abandi twanye n'amashuri na leta kuko kanasinda turakorana na ministere n'abajeje teyise mu Burundi ubuhinga bwa none. Tubaza rero ko ari ikibazo coroshe twese twafata umugambi wo guteza imbere igihugu. Icyanta tuwambajije uti umugambi urimo iki mu bisanzwe. Mu cyamake two twigisha cyo bita science de données singiye mu kirundi gute données si biharuro données ni kuko ndashaka kuba message ndashaka kuba kwandikiranira yo sina madonnées. Rero icyo kirimo mu mugambi kimwe cya mbere twatuti ko nkuko twawise uti umugwi umugambi uteza imbere abigeme bako ari iteza imbere. Rero twabonye yuko iyo umwigeme bako iteza imbere bisaba ko amenyekana ategeza kwerekana ibyo akora mu biharuro byiza mu buryo bwiza. Rero programme irimo yitwa science des données data science tuzi ko mu kirundi twayita mu kirundi cyiza. Rero iyo programme tubigisha ingene bashobora kugira presenter ibyo bakora bagakorekta amadonnées baciye ubuhinga bwa none yitwa langage de Python bakametriza bakapresenta ama resultats mu buryo bwiza. Icya kabiri harimo nico bita mentora mu fait ni twabonye yuko bujya kugira ngo dutere imbere ukeneye umuntu gufata ukuboko kandi umuntu afata ukuboko natse ko ari mu Burundi gusa tsako ari umuntu wese mu isi yose yifuza guteza imbere yo gucira inzira yo kumurikira inzira. Rero ababigeme bose ari mu mugambi barafise umuntu wese amufasha baganira mu buhinga akambwira ati none wize gute office umugambi we no gufasha iki. Nubwo ko benshi muri abo bantu ari abanyamahanga bamwe ba muri leta z'umwe za Amerika abandi ba muri Afrika bavuze ati reka twe tushikire umugambi. Rero icya gatatu naco harimo kwigisha ico bita gukora soft skills mu kirundi gitomore no ni kwigisha kwisobanura kwigisha kubana n'abandi gutorera inyishu hamwe. Ico navyo twabigishije biciye mu yandi magazine yadushigikiye. Rero harimo ibintu bitatu. Rero cyakane nuko
abafise imigambi yabo tubafasha kugira ngo bashikeko mwumvise ko nka ushiki wacu ngaha ari mu mesira so mugambi u developer ya logiciel rero bituma aronka bumenyi bukwiye kugira ngo ashike. Bon, icyakane naco mwavuze byerekeye la connectivité. Ingwani hari mu Burundi nuko twabibonye ngiye twari mu Ruyigi. Internet ni kibazo gikomeye gose. Ni kibazo gikomeye gose. Hamije kibazo cyo internet ni kibazo nibaza ko no bushikanganje uko bayikorera. Twibaza yuko bishoboka. Mu minsi imbere ko baratwiyemeje yuko baronse uburyo bafise imigambi yo kubikorerako. Mugabo rero twebwe nitwoguma turindira yuko ngo bizokunda mu internet ko Burundi siwo gusofisiyo ngo ya internet. Mugabo n'igihe internet nto yihari irashobora gukora ibikorwa turakora utigute. Uyu mwigisha wacu cyakora yigisha akoresheje Zoom ubuhinga bwa none mugabo arafise n'ama video kugira ngo umunyaga nkugucise canke internet idahari abanyeshuri biyo basubira inyuma barabwo ubuhinga bavyige neza bati ivyo tutabonye cyagihe byari kuno. Rero ico kugira ngo ico kibazo ya internet ni dufite inyisho direct ko ato tuzobituma bigenda neza mugabo mu byo tugiye no kuvugira Burundi nk'ubu abigeme bacu uraba ambassadrice b'u Burundi kuko bakoranye n'abantu bo mu mahanga kandi abo bakoranye nabo barabonye ko internet igoye. Ico nakomeza nuko tugiye mu nama hose yanze amatubaza ngo internet mu Burundi connectivity ni gute mu Burundi twakorera. Rero nibaza yuko atari ntambanye uko aho turaja nibaza ko imbere ari heza mu minsi imbere ngatsohanya inyishu tomoye kwajejwe ico kibazo cya internet muga twebwe ico twiyemeje nuko tuzokoma tukora tuvugira Burundi kugira ngo imigambi nkiyo ishike kuri objective. Eko hama kuvyeke amashifre sinzi ko nibagiye kushaka ari mu yambajije ngo exactement ngo amashifre nayo tujya gushikako. Okay? Twebwe objectif yacu si amashifre. Sama chiffre. Objectif yacu sama chiffre ko muravye neza no mahanga ndo siyavuga terambere mu biharuro bavuga ngo gushanga uzofasha ngo abigeme 1010 muri tesi none ari 1010 batakaze bafise baziki. Twebwe objectif yacu nuko tuzobona abigeme n'abari babice batatu bashobora kumenya ubumenyi bakagugisha n'abandi. Rero twege notre résultat sont mesés pas sur le bitigi dushaka gushikako mugabo twege tubatutse umurundi wese na nyarushazo amenye valeur ya données ziwe ingene yo zikoresha kugira ngo yiteze imbere. Rero twebwe sinogwe bitigiri mugabo tuzi yuko igihugu cyose ubumenyi buzoshikaho uko bigenda kose tuma dukorana abapartner bose ngaho. My name is Viviana Marquez. I'm the teacher for Code Your Dreams. So I've been working with the Women Building Change program, teaching them data science. Do you want me to stop or? I wanted to say that data science is a career that is global and anybody can do it. So for example, Bree was in Chicago while the classes were running, and I was in Colombia and my students were in Burundi. I'm originally from Colombia. So it's a career that is truly international. And also data is very important nowadays because it's the new oil. So whoever knows how to understand data has the power to share that knowledge with their communities. Yitwa Viviane nawe akaba muri Colombia akora nk'umwigisha muri Code Your Dreams. Hama kuri we abona yuko technology canke ibijanye n'amadata arico kintu cambere gikenewe kandi muri nosi arico kintu novuga ati kiriko kirabera nk'amavuta kuri nosi. Rero kuri we abona yuko la technology igiye gufasha abantu benshi kuko nkawe yarari muri Colombia, Brianna nawe ari muri California. Hama natwe abanyeshuri biwe muri programme Women Building Change turi ngaha mu Burundi twarashoboye kuronka izo nyigisho, twarashoboye kwigisha, barashoboye kwigisha. Kuri we rero abona yuko technology arico kintu cambere gikenewe ngaha muri nosi.